kubwira ngo umaze igihe umenga ibyaha wakoze ni byinshi, ariko Yesu aragukunda. Amen. Yesu aragukunda ibyaha uko bingana kose. Haleluya. Yakuntumye ko uyu munsi ni wature uvuga imbabazi ziwe, wemere ko Yesu ahari. Haleluya. Uyu munsi utawuhari. Amasezerano y'Imana ntizoguhemukira, ku masezerano y'Imana ntizoguhemukira, ku masezerano y'Imana ntizoguhemukira. Chumbi
wamanamaganya imani nyinshi umutima wawe wamubona utsindwa uzico bivako ubaye usenga Imana ukene wamanamaganya imani nyinshi umutima wawe wamubona utsindwa uzico bivako ubaye usenga Imana usenge ibikwamabanga Imana irafise ikikubarira yamikurondera ucudikabura none ikibazo ikintu cishure ibari nshuti mukundwa usenge ibikwamabanga Imana irafise ikikubarira yamikurondera ucudikabura none ikibazo ikintu cishure ibari nshuti mukundwa biramenyekana abadayimoni barabitituye usigaye uri shiro ry'umugani mutwe bugufi nawe byatevye biramenyekana abadayimoni barabitituye usigaye uri shiro ry'umugani Imana irafise ikikubarira yamikurondera ucudikabura none ikibazo ikintu cishure ibari nshuti mukundwa usenge ibikwamabanga Imana irafise ikikubarira yamikurondera ucudikabura none ikibazo ikintu cishure ibari nshuti mukundwa usenge ibikwamabanga Imana irafise ikikubarira yamikurondera ucudikabura none ikibazo ikintu cishure ibari nshuti mukundwa biva mu gusenga 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 mu gusenga biva mu gusenga biva mu gusenga gusenga mu gusenga Isaia
hari umuntu yitwa Koroneli umugabisha w'abasoda ijana. Umunsi umwe isaha y'icenda haza marayika aramubwira aya majambo: Kaisariya hari umuntu yitwa Koroneli umugabisha w'abasoda ijana. Umunsi umwe isaha y'icenda haza marayika aramubwira aya majambo: gusenga kwawe n'ubuntu bwawe, gusenga kwawe kwarumviswe, kwabaye icyitso imbere y'Imana. Gusenga kwawe kwarumviswe, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe, gusenga kwawe kwarumviswe, kwabaye icyibutso imbere y'Imana. Gusenga kwawe kwarumviswe. Hariho abantu basenga Imana, Satani agaca bibagiza yuko basenga Imana, bagaca bata ivyizigiro bakiganyira. Nimwumvirize aya majambo: hariho abantu basenga Imana, Satani agaca bibagiza yuko basenga Imana, bagaca bata ivyizigiro bakiganyira. Nimwumvirize aya majambo: gusenga kwawe n'ubuntu bwawe, gusenga kwawe kwarumviswe, kwabaye icyibutso imbere y'Imana. Gusenga kwawe kwarumviswe, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe, gusenga kwawe kwarumviswe, kwabaye icyibutso imbere y'Imana. Gusenga kwawe kwarumviswe. Ashimwe. None rero baririmbyi bakoze sabahezagire. Rero natwe ishengero tugiye kuririmbira hamwe indirimbo zibiri. Turaririmba indirimbo za kanike, indirimbo z'ikirundi, ya ndirimbo y'127. Turirimba mu ndirimbo z'igiswahili, indirimbo ya 75. Turahaye kaze abaririmba indirimbo y'ishengero. Baririmbyi basanzwe baririmba indirimbo yo ku ngoma, turabaye kaze turirimbe. tumaze kunesha tuzobiririmba
tumaze kunesha tuzoririmbira Imana tumaze kunesha Tumaze kunesha tuzoririmba, tumaze kunesha tuzoririmba, tumaze kunesha tuzoririmba Imana, tumaze kunesha tuzoririmba. 127 mu ndirimbo z'ikirundi. Numvisa, numvisa ijwi ryawe ry'imbabazi, rimpamagara ngo ntuze amaraso yawe. Yitavye Yesu, naje mukiza, amaraso wavuye, nanyoza n'umwanzi. Yaziko kwisiga umutima byose nabikuzaniye, nawe ubikure. Yitavye Yesu, naje mukiza, amaraso wavuye, nanyoza n'umwanzi. Andura mu mutima urukundo, uzokwizera kose, amahoro menshi. Yitavye Yesu, naje mukiza, amaraso wavuye, Indirimbo ya 75 ziriya ndirimbo z'agakiza uko niriye musafiri ukeni dunia
Yesu nashimwe. None rero tugiye gushishikara mu guhana kaze, tugomba tubanze duhe kaze ishingiro rya hano kugira ngo tubafashe guha kaze abashitsi. None rero mwese ishingiro rya hano Deira turahanye kaze twese mu izina rya Yesu. Amen. Yesu Kristo nabaha umugisha. Rero tugiye guha kaze abashitsi canke umuntu wamaze iminsi atabonekana kumva zitandukanye, maze nk'ikiringo kanaka atabonekana hano, tugomba tubahe kaze mu byagurutse abashitsi canke abasangwa bamaze iminsi bataronka akanya bohaguruka aho bari kugira ngo tubiyegereze. Umuntu wese mvuga ari umushitsi yinjire hano ari rya mbere canke abasangwa bamaze iminsi bataronka akanya tubiyegereze mu izina rya Yesu. Na bene data bagize ishaka ryo kubana natwe uwo munsi, mbega shingiro tubahe kaze mu izina ryande Yesu Kristo abakorera iki? Abahezagirana natwe iminsi yose. Amen. Nuko bene data, iyo umuntu ashitse hano mu ngoro y'Imana aba akwiye kumva ishimwe riri mu mutima, kubera yuko umuntu amaze iminsi 6 ari mu dukowa dutandukanye, akagirirwa ubuntu bwo kwegera Imana, akagirirwa ubuntu bwo kuza mu ngoro y'Imana, aba akwiye gushimira Imana mu mutima. Yesu nashimwe. Nama ndavyumvira ko iyi porogaramu hariho benshi nanira, umuntu aragera umunsi wo gusenga akumva uburuhe, akumva yoruhuka, akumva yofata utundi porogaramu, akumva yoja ahantu hariya, ariko wowe wagiriwe ubuntu ukumvira ijwi ryo mu mutima, ukwiye kumvisha mu mutima. Yesu nabahezagire. Rero turabashimiye ngene mwagize ishaka ryo kwa mu ngoro y'Imana, tugiye gusangira umwami Yesu yateguye. Rero mbere ko duha kaze bene data batubwira amajambo y'Imana, tugomba duhe kaze Yesu, tugomba dusoma umuntu umwe mu ishengero asenga Imana, se umushiki wacu mu gihugu cy'u Rwanda ashike hano asenge. Mwami Yesu, twagarutse imbere y'amaso yawe, turagushimira ko wabanye natwe ukaba mu ruhande rwacu, izina ryawe nirishimwe. Kuva twagera aha ngaha muri iki gihugu, twabashije gusobanukirwa impamvu Dawudi yavuze ngo nakunda kwihagarara ku muryango w'inzu y'Imana, kuko ngo byandutira kuba imyaka 1000 mu mazu y'abakomeye. Turagushimiye yuko wongereye amahirwe yo kubaho no kuramuka twongeyemo, izina ryawe nirishimwe. Ntabwo twirengagije ko hari benshi babuze uburyo, benshi bari kuvuga ngo wanyereka aho abantu bakoraniye basi niyo nahicara akanya gato, ariko ntiyabonye amahirwe yo kuhicara. Turagushimiye ko watwongerera ubuzima, izina ryawe nirishimwe. Mwami Imana, iyo turebye hirya no hino tukikebuka, twibaza icyo twagukora cyangwa twagushimira kugira ngo tunyure umutima wawe, kuko badukoreye ibirenze. Ariko twatanze isezerano ry'uko Mwami Imana natwe tutazakuvaho, tuzakwikomezaho, uko bizagenda kose tuzagumana nawe. Kuko Mwami Imana, ijambo ryaravuze ngo nimwe mwagumanye nanjye, mwihangana imibabaro yanjye yose. Data, natwe twasanye kugira ngo tugukorere kandi tube mu ruhande rwawe, kuko wabaye mu ruhande rwacu. Dusengera abagiye kuvuga ijambo ryawe, kubera ko ijambo ryawe rirera, waryejeje kera cyane, tutarabaho, tutaratekerezwa, ijambo ryawe wari wamaze kuriremesha. Dusengera abagiye kurivuga ngo bahindure umuyoboro, kandi nako tugiye kuryumva duhindurwe naryo. Turatwizeye mu izina rya Yesu. Amen. Yes. Rero tugiye gushikana kumviriza amajambo y'Imana. Mwene data Deo niwe agiye kuvuga ijambo ritangura, hanyuma mwarimu araza gushishikara. Turamuhaye kaze.
Yesu arakoze kutugira ubuntu n'Imana bwo imbere y'Imana nuko hama ku mazina nitwa Deho Irakoze gira ubuntu n'Imana bwo imbere y'Imana n'imbere y'umugeni wa Kristo dusangira amajambo y'Imana yanditswe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice c'umunani turasoma duhereye ku murongo w'icumi twari kuvuga cose ariko reka tuvuge ijambo ry'ishimikiro kubera dufise umwanya muke turaja gufatikanya no muri Hoseya. Yesu nabahezagire cane igice ca gatandatu ku murongo wa gatandatu n'uw'indwi. Yesu abahezagire twagombye kugira dukoresha twumvise ngo maze ico gihazo gihana ajosange nyizeye cyane mbega yoza cyane mwiyumvira ko yoza cyane Yesu abahezagire cyane. Dusome Yesu yunamutse aramubaza ati yewe mugore bamwe bakureze bari hehe nta n'umwe agucirira urubanza nawe ati nta n'umwe mugenzi. Yesu aramubwira ati nanjye sindagucira urubanza niwigire guhera ubu ntuzusubire gukora icyaha. Tuje Hoseya bafise birita hinduwe amajana icenda na mirongo inani na rimwe. Yesu abahezagire cane igice ca gatandatu twavuze ku murongo wa gatandatu twashitse. Erega imbabazi nizo ngomba si bimazi ni ukumenya jewe Imana kuruta ibimazi vyoshejwe. Ariko bo bishe isezerano nk'Adamu aho niho banyarukiye. Mana nyene ijuru n'isi uri hejuru ya vyose, ijambo ryawe rifise ububasha mw'ijuru no mw'isi. Ryashizeho ijuru rishiraho isi n'ivyo tubona. Ni ijambo ridasanzwe ntoturukira ngo mvuge jewe umuntu muto cane imbere y'umugeni wa Kristo azoza imbere yawe, ariko hamwe natwe twese turi hano kugira ngo ubwiza bwawe butubeko Mana. Wemere ngigwe muto ugigwe mukuru mw'izina rya Yesu. Amen. Yesu abahezagire cane ivyo mpanuka bitameze neza ariko n'aya majambo y'Imana twumvise uyu Yohana yanditse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Rero umunsi umwe ngo bazanira Yesu ngo umugore bafashe asambana. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero baramumuzanira ngo bagomba ngo kumva Yesu. Yesu nagezere cyane ivyo ari buvuge canke basi batahure yuko afatikanye n'ivyagezwe vya Mose. Yesu nagezere cyane ngo niyo ntumbero bari bafise mugo ngo bazanye umugore wenyine. Yesu nagezere cyane uriko urasoma ry'amajambo biragaragara yuko bari bafise ubujyanye bagomba ikintu ngo barega Yesu. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe. Ijambo mfisemo niri rivuga ngo imbabazi z'Imana, imbabazi za Yesu. Yesu nashimwe. Imbabazi za Yesu ni nyinshi, imbabazi za Yesu ni nyinshi bene da. Yesu nashimwe. Mfise kukumenyesha ijambo rivuga ngo imbabazi za Yesu ni nyinshi. Amen. Uyu mugore rero baramureka, hanyuma rero Yesu nawe baraba mu mitima. Yesu nashimwe cyane ngo baravye abona bose muri abo bamuzanye nta n'umwe ngira atasambanye. Kayavuze ati none utarakora icyaha namubandi ngo yanditse hasi. Yesu ashimwe. Amen. Baze urumva maze avuga ati mwese utarakora icyaha namubanzi buye. Yesu nagezere cyane bose bibuka ati jewe nabikoze hirya y'ejo jewe niyo narimbuye ngo bose baragenda hacasigara nde. Yesu nashimwe. Ewe Yesu umukunzi wacu wacamubwira ati mbega babandi bose nta n'umwe aguciriye urubanza. Ati kaye ya Yesu nashimwe. Ati ne ugende nanje sindaguciriye urubanza. Wambabazi we. Yesu ashimwe. Nugende nanje singizeye. Yesu
Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Imana yacu ni umutunzi w'imbabazi. Uriko urasoma ahantu henshi muri Zaburi haguma havuga ngo ko imbabazi zawe zamaho ibihe bitagirane bidashira. Ariko ikintu kibabaje kandi cyababaje Yesu ni ibi byanditse muri Hoseya. Rero Yesu nazezere cyane, iki nicyo jambo Imana yantumye kubabwira. Yesu nazezere cyane gome, kuko Yesu n'umukunzi wacu yavuze ngo erega imbabazi nizo ngizera si bimazi. Yesu agomba imbabazi, nawe ugomba iki? Niba tuzi ko bagomba imbabazi. Yesu arashimwe. None mwazibuze kubera iki? Ni ikibazo gikomeye. Shetani yarariye umutima. Hari umuntu Shetani yarariye umutima Yesu yantumye ko umaze igihe utinya gucatura. Yesu yarakubabariye ngo utume ko gusa warahariwe. Kweli inzigo zirakurya umutima, urumva ngo bivuga ngo yinde. Bamureze ishengero ryumva Yesu nyamuhariye. Ntiyararinze no kuvyatura. Yesu avuga ngo urumva twe tuje ngaho urumva ngo vyagenze uku ngo bihera aha watangura kumpama. Yesu avuga ngo ndaku. Yesu ashimwe. Rero kubwira ngo umaze igihe umenga ibyaha wakoze ni byinshi, ariko Yesu aragukunda. Amen. Yesu aragukunda ibyaha uko bingana kose. Haleluya. Yakuntumye ko uyu munsi ni wature uvuga imbabazi ziwe, wemere ko Yesu ahaya. Haleluya. Uyu munsi utawuhaya umaze igihe yarakuriye umutima, wirwa ngaha ukora ibikorwa ngira ngo urashobora no kuturihira iyi sare, mugabo ndagomba kukubwira Yesu yantumye ngo si bimazi, imbabazi ntizagomba. Ku murongo w'indwi havuze ngo Yesu nazezere cyane ngo ariko bo bishe isezerano nk'Adamu, aho niho banjarukiye. N'umubabaro ukomeye cyane, ngo niho bishe isezerano, ngo barishe isezerano nk'Adamu, baca barajyaruka Imana, bakora ibikorwa byinshi kugira ngo bavuke ibyaha bafise. Urabesha bizokugumako, ariko kuvyatura nivyo vyaguteye ubwoba. Kandi Yesu yakubwiye ngo nuze, ndagusubiriyemwo, ishobora kuba imburi ya nyuma. Kuko umunsi umuntu ntazi umwanya amara, ariko ukaba ufise icaha wabize kera, unuze wihane. Uraza wihane, uraza wature. Yesu nazezere cyane. Yesu n'umutunzi w'imbabazi. Ivyo biharira uhereye kuri kimwe gushaka ku canyuma. Nyeri imbabazi, ndagushimiye imbere y'ishengero ryawe. Abantu baramenyeshejwe imbabazi. Baramenyeshejwe imbabazi kuko iri ku ntebe y'imbabazi, kandi ushobora kubaharira. Haleluya. Ibyaha byababoshe, byabazingamitse, Mana mu izina rya Yesu. Adamu ngo yakoze icyaha gikomeye, aho kwatura yagize ngo ni wa mugore wampa. Ariko wagomba kumubabarira, kuko wari uje kumubaza ngo ibyo wakoze nibi, kandi we wari wabibonye. None n'uyu muntu we warabibonye, ariko aranyegera abantu. Mugabo Mana, turasenze Imana, turamusabiye ingobezi ziva mu ijuru. Buri muntu wese niyatura icyaha ciwe, tugomba kuguruka muri iki gisagara kibi, tugomba kuvuga ubutumwa muri iki gisagara kibi, tugomba kwambara ukwera, ibisigo bitongogwe, tugomba